bamwe bavuga yuko Mishu batazi se w'umwana Mishu sinzi ko ari jambo yobabwira What? N'umugenzi wa se w'umwana No, n'umugenzi wanje. Ya, n'umugenzi wanje. Avuga ati arashaka ko umwana yitwa Marley. Ba ku buryo byarangumye mu mutwe ndabibika. se w'umwana n'umurundi Mishu. Iyo. Benshi twabonye umwana afise inzobe nyinshi cyane tubaga ati mbega uyu mwana yoba ari Rwanda ararabavuze ko ari umwana wa King Plata. Yesu we. Umwana n'uwa se wiwe sha. Se wiwe ninde Mishu? Mbega uwo mwana kugira ngo mumuronke kugira ngo murongo mu mwana byabaye mu rukundo cyangwa byari bimwe bya hejuru Mishu bimwe muhura mugasanga byaciyemo. Bonjour mesdames et messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the #1 channel of this industry, Buja Flavor. Chakenya makuru chama kibaza na bishasha muvuga muri industry ya Buja Flavor. Nkuko tubikora reka tubanze dukengurukira Imana iyo yamiri kumwe natwe imisi yose dusubira kadukengura namwe abakunzi ba Buja Hit TV mudasubira kudukurikirana imisi yose. Ego, hama rero nkumutubona ndi kumwe numwe mu bavandimwe bacu azwizina rya Mishu Miracle. Murazi ibigize imisi bivuga ko murazi ko Mishu Miracle benshi bamukumbuye kumubona muri Buja Hit TV kandi ryari ko turagira live murazi mwaramutuwajije ati Mishu Miracle ari hehe ure turi kumwe na Mishu Miracle kumbure ababwire yarari nababwire n'ubuzima asigaye abaye muri no misi Mishu Miracle bite Nisawa biraza neza ego biradundeka ego ndadundeka Mishu Miracle ashaka kuramutsa abakunzi ba Buja Hit TV Hey meze neza ndabakumbuye cyane hama nije wenyene ego ni wenyene ni Mishu Miracle je ndafise ibibazo byinshi nza kumubaza ariko ndifuza yuko nawewe woba intéressé wobanze kutagira kwanza subscribe kuri Buja Hit TV hama ukagira na share ukarunkira mugenzi wawe kugira ngo ikino kiganiro muri wese yarakumbe Mishu Miracle umurunkire ino link kugira ngo agize ice avuze muri commentaire yo kuri kino kiganiro ko abonye Mishu Miracle twaragize imisi tutambona Mishu Miracle bite kandi nipo siku mingi dadangu walai nakwambia kuri kuheba na Mishu niko hapo unaenda kopo abavyeyi baca bantahura impamvu nagiye kopo ego avuze abavyeyi murabazi abaturize novuga yuko manager CEO wa Buja Hit TV hamwe n'umutambukanyi wiwe ego nizere yuko barabitahura barizi ego baraseze edahereka Ndabaramutsa barazi ko ndabakumbuye cyane especially kwa Mabuja. Ego ni Mishu Miracle rero aramukije Mabuja ahari Titi la trop top akuramutsa Mishu Miracle. Ego Mishu Miracle rero ruvuga ni gute ubuzima bwo kuba umumama ubwira kabiri kuba ubayeho gute bimeze gute muri make wabyakiriye gute n'ubuzima nari nkumbuye naheruka kera vu que uwa mbere afise imyaka 6 kuba narakurikije uwa kabiri ni ibintu naheruka kera bon kwama uri kuba umuvyeyi ni ibintu wama wiga ushasha ya ni ibintu bishasha kuri jewe nasuye kubona nyene ko ari bishasha wasuye kandi ko ukwiyubana kuri mushasha ego ni Mishu Miracle je shaka kumubaza mbega kweri kinone igihe yarafise imbanye n'urusaku guys yarafise imbanye ko atabitubwiye twagi kumenya gusa Mishu Miracle ko yari vyenaye vyinkuru haya navyo mwamenye bya kweli aya no kuri Mishu bana wewe twicarana ya Mungu nagiye kubimenya bimaze kuba trop tard asige nka kwezi kumwe kugira ngo yibaruke mana wewe twicarana kuva mu gatondo wogo akazi ko muri FBI wagashobora kuko uri arafise ibanga uyu mukobwa Mishu man jewe ndazi yuko mu buzima bwanje ngene mbayeho nuko private life yamari private life hama nyene Mishu Miracle bazi ari nagire mvuge ngo behind the camera ndabikumbuye entre behind the camera No, CK professional. CK professional. Ndakuramutse CK nawe ndagukumbura. Nakamoja muzani. Mari muriko mungumuzira byinshi. Urumva rero nkuko nako ndavuga private life ni private life hanyuma wa mu Mishu Miracle bazi kuri camera aguma rujya nyene hari numva ni fise two face. Uvise two face ku manu adashobora gutahura iyo novuga iyo code umusigura gute Mishu
mfise ubuzima bubiri hariho ubuzima ntashe ndi umuntu asanzwe cane ndi ujya mwana wa mama ndujya mushiki wa musaza wanje ndujya ayi mukuru wa mutoyi wanje ndujya mugenzi wa Beni asanzwe cane hanyuma kandi hama imbere ya kamera naho ndujya Mishu Miracle babona rikagira ngo hey everybody yeah. Ego hey everybody that's ko bikumbuye mbe Mishu Miracle rero aragiye muri ubwo buzima bwo kuba umumama ubugira kabiri. Ego haravuzwe amajambo menshi Mishu Miracle arahora nukubwira basi jewe Beni tugendana ndamwihakanye ntabyo yambwiye guys ndishaka kubesha murabizi ko Imana yishimana Mishu Miracle kwa nini kubera iki washimye kugira ibanga cyane Mishu naje ndi umuko equipier wawe vraiment ukanisahau tinenzi kumubibona man tinenzi kumubibona walayi Mishu ni kuri ko Imana ari ibintu binyegezwa kandi please dashira guma nibaza ko Mishu avyibushe niko zana nene patu ya kawaida man Mishu niangusha ile moya man wenda ukaulize Isaac aranzi nonze aranzi mfisinda yaciye yibwira ko mfisinda direct kubera ko bije no kubyibuha n'ivyo bisanzwe cyane kuri ko Imana sike bya gukunda gutelefona Isaac akazi bunyene tukamubaza nawe nyina Isaac yomenya ayo makuru hama twebwe nitubimenye gute twira basike twagiye kumeza mbe Mishu Miracle vya vrai gute vyagenze gute cyo tangura ku analyze abantu batanga kuvuga ngo ni CK ni Scott ni Isaac ariko je ne bamvuze bijure vya navyo ubizi ngo ninde Ego novuga yuko ni benshi babivuga ni benshi babivuga ati ni CK ni Scott ni Isaac kwa mgani bavuze Beni au shangale bidashangara sajua lili je nini kwa nini barisema sana CK sana kwa ni CK ngo CK kwa nini CK kwa nini bavuze CK gara musagira afu iyo mukorana hamba hariho babandi usanga babandi muri close ya CK n'umuntu twakoranye kuva 2012 arabizi so kenshi wasanga kanyejenda turi babiri twasohotse twagize agasoroti ivyo mwebwe rero ibijama bindi tukabashira pembe twebwe na Isaac riko Isaac sha bishuru bwaravuga ko natusunika pembeni ariko ntacyo ari abandi bavuze yuko amatwi ngo ari CK ngo amaguru ni Scott ngo minwa ni Isaac mbega byo bari byo afu na Isaac wana mtemu kiamu baba harusi ya vraiment journaliste mweusi Mishu Miracle gute none Mishu Miracle nushaka kwimvira igituma baba bakubwira ivyo bintu nushaka kwimvira igituma baba bakwagiriza abo bantu Mishu kuri kinini batavuze Beni basi petit frère aye shimiane petit frère sinachuko petit frère nabijua David sasa ego twariko turibukanya rero akakera Mishu Miracle ari muri Bujahit kwa rukunyene kwa rugutera story ni nubu tukichokozanya muri Bujahit ati abantu uri mtoto wa Mwangare mzuri ni wa CK uri mtoto wa Mwangare mzuri wari wa Scott ujya mwana murabe neza wari wa Isaac ari ariko umuntu ambwiye yuko ujya mwana afise amafundo nkaya Isaac reka tuzobisuzuma tugire tubibaze Mishu Miracle rero uragiye mabuja aratubajije Mishu Miracle ari hehe Mishu Miracle byagenze gute na mabuja no kumusezera fra byakweri mabusha kweli byakweri bya vrai aho vyemeza bya vrai Mishu Miracle yagiye kujya kwa The Flash naye fye nkuru uragenda umwegere ndamubaza ego twari byo muri Bujahit ariko reka dusimbire gato mu bandi bantu Mishu Miracle ariko bamuvuze ko byinshi cyane baravuze yuko umwana yoba ari wa KNTP yoba ari wa Tati umwana yoba ari wa DJ Philbite umwana yoba ari wa DJ Philbite gute Philbite yoba ari wa novuga Idris Ndarosi no wait en fait ndiko numbumenga bandanye mbwira abandi muri ko murambwira abantu ncina bavuga ko umwana Philbite nawe byagenze gute kugira mushira turacabandanya ndashaka kubwira na analyse no banaragize igituma bakubwiye ivyo wanye Mishu sinzi ko nawe kucubibona ucu dufashe tubwira umwana se w'umwana baravuga yuko kandi ko Mishu Miracle ujya mwana wawe yari wa matematike yahoze muri Bujahit afu sinzi heza hamanda za kubomoka nyene oya je ndahejeje tuvugire kuri abo nyene Philbite yavuzwe kubera Philbite nizere yuko bavuze bisunze kuvyerekeye muri Primusic
urabizi Primusic abantu twajanye urabizi ngene bangana bace basanga bawutoramwo Philbite canke bagatoramwo Tati that's bullshit wavyita uyu onye ntarimwo ufite ndacari kunda bandanya hanyuma mathematics man mukina comedy twebwe afite entertainment abantu bari muri entertainment bakina comedy bravo ko ndisuri ko ntibyavuzwe n'umuntu ari hanze n'umuntu ari nyene muri entertainment mukina comedy bravo nivyo ntushobora kubabwira hama turabandanya Tati yo twarabonye n'amafoto na matematika twarabonye amafoto bon ndaba kubaza ikintu kimwe ifoto irasigure ko ari wese w'umwana aheruka gutanga interview abivuga neza yuko atari we tati bo biroroshe cyane even umunsi aza ku bitaro aje kundaba ndamushimire cyane kubona yaraje kundaba ivyo utakoze wabivuze ko utabikoze ivyo je ntakoze mishimira kije gisikosa giwanje mishimira kije turamurondeye muri Bujahit tumuhe interview tumusange yatuje kumuraba aranka kutubwira yari mishimira kandi usitagenera nushaka nsubira inyuma bavasanga navuze n'ibindi Bona Scott alikuja. Scott alikuja kwa nini ulimwisikia Scott aje bila kamera? Na wewe ngo aze bila ata kamera. Ubunyene mishimira kana gati mishimira ngo tugira ikiganiro ngo zishaka kunsanga muhira. Gati mishimira kije nshaka kuramusa petit frère. Petite sœur. Sivje sindamenya n'izina giye. Reka jewe nshaka kuramusa petite sœur turi kumwe na cameraman wanje kandi namwereke umugabo wa mama wiwe. Ngo ya nibishoboka. Tikaduhure muri CCF. Ndamusanze mishimira yake ari muri CCF. Reka tugaruke dusubire ku byo twari kwa. Waramuze ko ntangwe nawe nangwe kumena amabanga. Dusubire ku murongo. Ningevunja byote. Na vyabina icyo ndabivuga. Dusubire ku murongo gato. Ni Tati. Igihe yaza yarabonye se umwana. Ariko araterura n'umwana. Then aramutora amuhereza se wiwe. Yani baza ko nka Tati yarabonye se wiwe. Hariho n'abandi benshi babonye se wiwe kuko se wiwe yaraje kenshi mu bitaro yaje kuraba umwana. Ni benshi baje kuraba se w'umwana mishimira ke benshi ntibaje kuraba se w'umwana. Navuze nti n'igihe Tati yarahari yaje kundaba aje kuraba umwana yarabonye se w'umwana ko se w'umwana niho yaraje. Ego yaraje kuraba se w'umwana niyo yarari mishimira Tati ariko twarabonye ifoto afashe inda yawe novuga hari muri arena mishimira ko ubwo bubashi ni wowe wabumuhaye cyangwa ni se umwana yari yabumuhaye kuko si umuntu wari wese twomenyera yuko yofata kunda azi ko atari yiwi wa plus dosazi ko umuntu yibungenze. C'est normal. Non, c'est pas normal. Bah ouais, si tu trouves que c'est pas normal, moi je trouve que c'est normal. Je pense que c'est pas ton mec. Jewe hako wo bano kugira gute wo nkora wo fata peut-être on fata ku gisusu kagira gutya c'est irrespectueux pour moi wo fuma ukora kunda ukai c'est the way you kuramutsa umwana kuramutsa umubebe hama kandi rero nivyo mutazi yuko ijya foto nimba hari ahantu bameze gutya niho abari karambaza ngo vyakwera ofisi gucyongura ofisi inda ubona ninde wenyene bimenye haje nyene ko ndayifise. Ego yaratubwiye yuko Tati yarahereje umwana se wiwe amuhereza mu bitaro umwana se wiwe bisigura yuko Mishu Miracle yoba yari barutse se umwana adahari hariho Tati. No kweke muri kurinterprete ibintu bizuko bitari kuko bisiguye Mishu. No ba umusi Tati aza kuramutsa umwana bijya byo kwibarutsa baye yaraje nkuko Scott yaje nkuko Penny yaje nkuko B-Face yaje urabibona donc hanyuma aca sanga hose umwana kubera Tati niwe yatanguye ndavyibuka niwe yatanguye tuko tuyatera inkuru then se umwana acarashika se umwana ashitse turabandana dutera inkuru nyuma se umwana ati ndashaka kuraba umwana ndabwira Tati mpatie baba mtoto Tata aratora umwana aramuhereza umwana si c'est pas dire que nabyaye dahari uravyumva kandi Tati
nibaza yuko mwese mwabimenye mwijoro ko mwijoro canke mu gatondo navyaye mwijoro donc navyaye saa 4 z'ijoro mwe muza kubimenya mu gatondo murumva yuko nta muntu numwe yari ahari kuri uwo mwanya nta muntu numwe yari ahari kuri uwo mwanya Michou Miracle ariko mu nyuma yaho twarakurondeye uratwankira utubwira yuko udafise envie yuko twakira udabishaka ko ari kubera ikimisho ni nka bacaza kubwira ijya imaze imisi nyandika ko ntazi yitwa gute Plateforme. Ni plateforme. Yeah. Ben je savais pas before cyane bagiposting ijya foto baranyirutse inyuma. No, ijya foto itaraza baranyirutse inyuma kugira ngo narayibimye. Nivyo nagire mvuge. Kujya aye fise private life hari ibintu ushaka kuganda private life. Uno musi no navuze nti pour une bonne fois pour toutes et quand briser le tabou bijya bintu ujya plateforme irikirandika irikira nkoresha irikira difama irikira giriki urumva biriko birambabaza so reka rero mfate mvuge ngende Bujahid comme ari muhira nisanzure mvuge ukuri ya ukuri kumeze gute Michou abo bose muvuga yuko ari base numvise umenga liste ni ndende hariho na jewe ntarinzi nimwe mwambwiye bya mathematics nimwe mwambwiye bya Philbite ivyo nayenze vyari vyatati mwe mwaravuze umwana afise hama kandi nagere menyeshe yuko nizina sije nari mwese izina rya nise ya mwese mwana wanje yitwa Ayinkamiye Mia Jessie Marley Jessie Marley Ayinkamiye Jessie sije nari toyo kandi Jessie rifise ico rifana n'izina rya se wiwe Jessie so sitati ari se wiwe si ntuze si abo bose mwavuze bose amazina yose naje ntibuka si se ba mbega Michou wowe wibaza ko ari kubera iki wowe bakwagiriza abo bantu Gira turabi cheers guys mwese muribesha iryo niryo jambo Michou Miracle ababwiye mwebwe nka platform yarabuze izindi nkuru ikorerako birababaje nk'ikinyamakuru nka kijya gishobora kubura inkuru kikaca kija gukora inkuru zitagira ishinge na rugero urabona zitagira fond indani uravyumva aburumva abuze inkuru baronse ico bakorerako ni Michou byumva hanyuma abo bandi bavuze mathematique ni kugira babe bararonka nabonye ivyo bavuga nibaze yuko bari babuze gato ivyo bavuga hanyuma nka tati nawe nibaze yuko iva ubageze kuri miski ageze ubageze kuri miska yanze nibaze ko babuze ivyo postinga na abuze vya posting amani ya wala ya arumva abo bose rero bavuze ati on profite narijya rero yumva hanyuma kandi urabona iyo mumenya kare ko fisida ntivyari kuryoha ngo kubera ikibisho wabigize ubibona muri make no hama nibaze ko kandi iyo ndayivuga kare ko fisida mukabimenya bigapostinga kakiri kare ubu ntacu mwari guposta ntacu bari platform nacu yari kuronka iposta upload ntari kuboneka cyane kuri ndakurahiye Bujahid na upload ibura ariko Michou Miracle tuzurabizi nawe fuma tuje mwira twavugana n'abakozi bo mu nzu sasa niri basema urisema tugikosa upload ya leo nyie uvuga platform man uretse ma upload bamaze kungira ko inkuru nzikisa zingana nka Zinesta Instagram yabo ndi Michou Miracle ndi hit sana ni Michou Miracle rero je ndachef isi kibazo ni Jessie Marley yatwisi atubwiye ko umwana wiwe niko yitwa Michou Miracle mbega iryo zina ryo bari siguriki ko iko umwana si we yashimye kumwita umwana wiwe ukona Jessie dafitane ico rifana na se wiwe izina rya se wiwe Marley c'est son parent. Parent oui niwe ari mwese.
yandibuka nk'ifisi ndarambwiye ati umwana wacu ndashaka ko yitwa Marley yawe nawe si uwundi ni Rasco arabizi Rasco n'umugenzi wa se w'umwana no n'umugenzi wanje n'umugenzi wanje avuga ati arashaka ko umwana yitwa Marley ku buryo byarangumye mu mutwe ndabibika se w'umwana n'umurundi mishu iyo benshi twabonye umwana afise inzobe nyinshi cyane twavuga ati mbega uyu mwana yoba ari uwande aranabavuze ko ari umwana wa King Plata Yesu we umwana ni wase wiwe sha se wiwe ninde mishu ndamuramukije ahari uramuramukije ahari n'umusubscribe ndazi yuko sinibaza gusa bava bagakata bamurungikire ko ndibuka yuko ku bya tati baramurungikiye ama screenshot menshi cyane mbega mishimira feel free umbaze ibibazo byose kuko iyi niyo the last interview nkoze ku mwana wacu mbega uwo mwana kugira ngo mumuronke kugira ngo mumuronke uwo mwana byabaye mu rukundo cyangwa byari bimwe bya hejuru mishu bimwe muhura mugasanga byaciyemo man are you serious ndakubajije ikibazo ni kiri serious byateguwe mishu cyangwa byashitse par accident man D'accord, cyangwa urabuze ikibazo nyisho. No. Ni mishu ni birabaho birashika kandi nizere yuko aha mu Burundi subwambirizo bibaye mishu. Nje gituma ndakubajije ati byo byari byarateguwe cyangwa byashite par accident. After 6 years byaye nibaza ko jewe ntubantu nk'ibyara par accident. Byari byateguwe rero. Man wabuze ibindi bibazo baza no ndacyabandanye ndafise ndiko ndaja misho no umviriza misho parce nakubwiye is the last interview nico gituma naje nashimye rero kugira mbaze ibibazo byose ndabizi misho nico gituma ndakubwiye ati misho mbega yo bari accident kubera iki basi mbaza kubera ko mbajije kibazo kubera ko misho nzi ko tari mariye so nico gituma kandi mbanzi yuko misho ntubana n'umugabo misho abantu tutari mariye cyane tutabana n'abagabo birabujijwe birabujijwe misho birabujijwe mbere amategeko birabujijwe no est-ce que si je sinabyariye ku bitaro baba baranse kunyakira mu motif ngo sindi marié no baranyakiriye fresh nibishi miracle tuvuganye byinshi yatubwiye yuko izina rya se w'umwana ntashobora kuritubwira ariko yatwemereye yuko se w'umwana ahari bamwe bavuga yuko mishiyo batazi se w'umwana mishiyo sinzi ko ari jambo yobabwira what ari abantu bavuga yuko wowe utazi se w'umwana nje gituma bigiye bibazo bise nabikubajije misho urantawe igituma nabikubajije ndibaza urabitawe ndibaza man ari abantu babivuga sérieusement nubo navyaye ku giti navyaye kubuye na je sais pas nje gituma babivuga nuko bera bataramenya na se w'umwana kuri kino utamuvuga misho kujya twafatanye atawe mbanjije kubwira izina giwe none umukenereye iki ndababaza ikintu kimwe se umwana wa mbere ko mutamumbajije ikintu cyambere urababajije ubu kweke mushaka kumenya uwundi dossier clos is the last interview ntanze kuri umwana wanje mubanze muhagarike ndabisabye platform mise en garde sinkeneye ikintu na kimwe ku umwana wanje ari inyuma ya kamera nyina niwe ari imbere ya kamera so bisigura yuko ubu buzima ndimwo sibwo nshaka kumwafrija akiri kibondo ubu uye nibaza yuko biheze mwavyumvise ko atari tati mwumvise ko atarabo bose se umwana arahari point c'est tout hama dossier y'umwana wanje ndasabye hagariko merci ego mishu avuze ati dossier y'umwana wiwe ibe close mbega twebwe muri Buja Hits mishu miracle tuzomubona ryari basike baskoti uhaba kari n'ubundi yitwa Diela umusecrétaire sha umusecrétaire umwana mwiza mishu miracle en plus dossier aragukunda yarababayisha ko waragisha ndamuzi sha yitwa Didi ndamuzi Diela Didi ego sha ndamuzi c'est une petite du quartier ndamuzi cyane hama ndamuramukije nawe nyene amenye ko ndamukunda cyane ndamuzi kandi ndamuzi cyane biga mishimira kaza kuturabajya muri Buja Hits kubaramutsa canke to be back again yani kuri baramukuturamutsa hama cutu
sura kandi tumwe muzane muri live I'll be back soon. Son Mishi Miracle araza muri Buja Hit TV ya trio murayizi Aiza Classic Mishi Miracle hamwe na kaka na gatuyi ka Beni show basigaye bavuga ngo nakagay sha Mishi bavuga ngo numugeisha akiya mu cyozi bebita akiya mu Walai chiwazi petit frère chiwazi nifanye nini sasa bose muri iki basigaye raharaga mbaye basigaye bose nifanye nini narinde base n'umuntu yonyagiriza iyi nda ya Mishi base bavuga ko ari iwanje base bavuga ko nkomeye chiwazi akiya mu bebita hama wa mupetite nakubona na mu quartier jo imeze nkawe je meze nkawe ari ibintu bimwe ngumeze nkibawe ari ibintu nababwira uzomenya naje bazomenya suri wa mupetite nakubona bishatire twiruvugire ga yari Buja Hit TV cyakinyamakuru cy'amakibaza na bishasha muvuga muri industry ya Buja Flavor uno munsi twari dufise exclusive kandi ndabizi ko mwari mufise novuga igishika cyinshi kubona Mishi Miracle mwamubonye yababwiye ko bakumbuye kandi very soon araza muri plateau za Buja Hit TV Mishi Miracle ramusaba kunzi wa Buja Hit TV ubasezere ubifurize amahoro y'Imana. Yes, sinoreka kugenda navuze babande bagira subscribe kuri channel yacu ya Buja Hit, then babande bagira like and comment, hama babande bagira share kugira ngo bishike henshi hama kubganje nawe kubganje nanje I'll be back soon ndababwire nti yansezere yanje nkunda on se revoit mu misi iza même chaîne et même heure je vous aime je vous embrasse ciao 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 bye.